live siko turavugana ku telefone ndamwita Petit Tome ndumva karamuriye kabisa bon en fait acha bivuga no kuri live ko kamuriye ndavuga aha nyene Petit Tome buryo warizi gisomwa cyagahanga nekera ngushira gakige mwifisi banga umufuna amenya kwafuye nicyo gituma utahanuza Jari chaye kukirimba amajwi mesha sanki ndani bagumo baririmba hip hop ya kesi bwame kuri microphone abaniga mbaha moral ine soja wabidi ara kwipete ya general bari undi muraperi yamwishuye mugabo umengo yaryamye mani muri challenge y'umuntu wabonye kwa Sara na muri ja flow nyene yashase gukoresha kwa Sara putain si c'est la guerre appelle ton équipe d'abord du rap mal tu sais même pas ta bille cherche vos repères préférés Alvin Smith iyo barivye musoye hit ngo nimero za telefone z'abadada ngo zibanyishe Izo ni kawaida grand n'abajwe n'umujwe yose zakagori kamwe mani zari nyinshi uzumva bite hewe félicitations vraiment hewe wagomboye team yacu no koma So welcome to the biggest show in our country, Mr. Alvin Smith. Vipi bro? Poa man. Bro unapendeza sana. C'est comme d'hab, urabisi gende mu barivyo wa mbere ngasi tuba ba rapper mbego kurutabose. Bavuze muri top 10 ubugira kangahe? Uwa mbere. Uwa mbere. La version original. Mu baraperi. Mu batara baraperi naho. Mu batara baraperi sinzi urumva ntituri muri domaine imwe mugabo mu rapa je suis le premier. Ndiwo uwa mbere. Ouais, je te jure. The one and only. Anapendeza sana. La version original. Utinda kimoshi. Ni Alvin Smith akuna kuita la version original. Kwani shikiwisingaga bro? Quoi parce que je suis une personne spéciale à mon genre. Ariko inga kiri muri féminin. La vache. Non ndakubaza. Non ndakubaza ikintu kimwe. Inka, ibi nkobwa ibi impungu. Muri rusangi yitwa gute? Yitwa inka. None se. Je ndi inka muri rusangi. Ariko ari kwitwa imfizi. Ego ndi inka muri rusangi mugabo je suis le taureau. Aturi imfizi. Tugiye ku difference ari ama genre. Urabona? Ndi fizi. Mugabo muri rusangi ndi inka. Aturi inka. Ko ari kwisinga galafashe. Nkuko nabikubwiye parce que je suis une personne spéciale. Donc muri genre yanje ya man nico gituma wisinga yego kandi nawe we ndazi none wewe mu gatatu hitwiza akamaro k'inka twese twasaze inka ari gitungwa ca mbere nga mu Burundi gifise akamaro kuruta ibindi bitungwa byose kandi nico gitungwa giduha ibintu byinshi cyane kuruta ibindi byose urumva ni gitungwa ngira akamaro urumva na jewe ndundi burya ndumuntu ngira akamaro nga mu gihugu naba abantu benshi batarabibona mugabo umunsi umwe bazobibona bazovuga ko burya muntu ni muntu ngira akamaro mu gihugu abatarabibona bibabwire mwereka ati je ndigira akamaro kubera ikuntu abatarabibona aya bamaze kubibona babibona bavuga Alvin Smith kabisa respect ayo nabandi abatarabibona rero bazobibona igihe cyagira bazovyemezwa n'igihe je sishobora kubasigurira ngo ndababwiye nuko ya bazovyemezwa n'igihe bazovyemeza ko kuri handi ni rafashe ubere nyereye ahindura look bro guhindura look ku mustar bimazikiga bro bimazikiga guhindura look nico kintu cyambere cyerekana umuntu ko ari umustar none wozo gumuri mu rupara imyaka yose video zose rupara aho video yose ama concert yose rupara amafoto yose rupara wumva nta look ni muzo ufise umustar bisigaye ko ni kiyo cha jamii batu wanasoma vitu vingi kupitia wewe I look jesho bagushira kugasanga undi munavuze agiye nko muri saravuze jesho akijya look nk'ijya Alvin Smith yasize cyangwa gatwara ifoto akababwira genda shaka look nk'iyo mujama none se umva wo gumye mu rupara abantu bazagira gute nta influence nimwe uzogira ku bantu tukirigaho nyene Alvin Smith biramaze gushika ubuntu akagenda muri salo cyangwa hindura look bivuye ko yabiboneye kuri wewe bro ça je te jure man ayo nabandi bafoto jewe ayo nabandi bantu binspire ku ma poster yanje amafoto man agenda muri studio akavuga gisha ku ifoto zuko kani photo ze nifate nka la vache originale kani fate nka la vache originale je te jure man baki fotora ma postinze umuntu atwa kandi ngikiya urabona inspiration yawe yo bishitse la vache yuva gute bro ndiyumva ko ibiro byongerekanye man nk'ibiro bitatu tu hajya ngufise ibiro bingahe nagiye kabisa ndaremereye maji ndaremereye ndashitoje wallahi ari wamwe ngufise ngo ibiro bingana n'umufuko w'isima yo gitare yo gitare niba bikwiye ndaki muri 30 neza bingahe
oya ni kiatu nambaye je gipima nka 2 kilo man oce umva kandi no musamba ibintu vy'ikijeshi bro moi je suis real nigga man umuniga asikia ko umuninja na ouais l'homme qui trace la mer sans bateau Happy muri no mwanya 2022 Alvin Smith abona umudiho wa hip hop umeze gute kubwa Alvin Smith bro je kuri jewe mu Rwanda rwanje ndabona umudi wa hip hop kabisa ugeze n'amafi n'amashushu kabisa ya kuko je nanje changement ndiko ndayibona muri jewe franga sinaingia budogo tu lakini nikumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tukiriga nyene ati rariha ati murayifyaza umusaruro bro urabona ko muri no mwanya hip hop ushobora dushobora kuwita ko arimo mu midiho ushobora gutunga umuntu ikazobeshaho n'abana bawe hamwe wobandanye kakazi je nambaye neza kuba hip hop mbayeho neza tukuba hip hop kinyakimya je kandi jemeze fresh kubwo muziki kweri sinokuberisha harabavuga ngo iyo bari ivyo musoye hiti ngo nimero za telefone z'abadada ngo ziba nyinshi Ibyo ni kawaida grand n'abajwe n'umujwe yose zakagori kamwe mani zari nyinshi uzumva bite hewe félicitations vraiment hewe wagomboye team yacu no koma utirena uyusoye hiti uzubona bakwandikiye ya na benshi uzubona hewe na convise vraiment hewe sikirenze nanje merci c'est gentil merci ni benshi man ni benshi kabisa ama n'amarandeva gacagwira kinya tu subizi non je ndumuhungu man uri umuhungu yaga vyamaze gukomera ni Alvin Smith atuzaniye indirimbo ngo Petit Homme ariko mbere vyose tubaze tuyumviriza ni indirimbo iryambere rivuze ku masamirizi y'ibyi Burundi original ayo best instrumental photo Bano fusi musi nonu je wigira master wigira kusi byose ntacurura menya rasta Petit Homme buryo warizi gisomwa cyagahanga negera nkushira gakige mufisi banga umufuna menya kwafuye nicyo gituma utahanuza umuziki utazi wavuye indirimbo yacitwa Petit Homme ariko bro akore ko mwise Petit Homme wafatiye kuki Petit Homme urumva obete FABELOVE sasa rero je giye naragyumviriye ndiko ndakura na interview amwe na Landry promoter igiye twari kuri live siko turavugana ku telefone ndamwita Petit Homme ndumva karamuriye kabisa bon en fait acha bivuga no kuri live ko kamuriye ndavuga aha nyene Petit Homme ego ubu rero Petit Homme wasoye Petit Homme ubu nawe twohura nombya bite Petit Homme tu vas bien yaga turacari ngaho nyene abo majambo wavuze amwe umenga arayobeye ahantu waravuze ibintu vya gahanga navyo bihuriye na FABELOVE bon urabona iyo umuntu surtout muririmbyi ariko arandika indirimbo arama inspiration menshi amuzamo burya bijya bitabo twiga ku ishuri twavyiga tungo kugira vyijana hari ibindi vyigwa twagiye turakuramo ku buryo bizodufasha n'imbere no mu zabukuru tuba rero jewe mu kwandika surtout ndi inspire ku bintu nagiye ndiga ndi inspire ku bintu ko biraba ndi inspire kuri wewe kwanza wakoze ntuzenya ico kintu nkumva ico ashaze kurimba hama naje naje canumva ico shaka kwishura rero mu kwishura ndashobora kura inspiration imwe ngaha yindi ngaha c'est comme ça tukiri nganye harano wavuze ati ngo ntazi gutandukanya hip hop na rap bro uri sure ko atazi kubitandukanya ndi sure yuko kundisire kubera wewe baramuhaye ikiganiro aravuga ngo rap ngo nijya Mr. wawandise ngo hip hop nayo ni beat no mudiyo ntibitahurise man umva ibaho kubwa Alvin Smith hip hop na rap bitandukaniye Jewe je suis gusigura rap parce que moi je fais du rap. Il y a hip hop je suis gusigura. C'est isigura nje rap nuko jewe bon selon moi je ko shaka kusigura. Kwanza urazi ko hariho ibintu by'amaslam, ibintu by'amapoem, so amapoezi. Rero irya slam urayikora iri ku gatapi. Irya slam hamaze kujyamo instrumental. Ikiba rap. Ron. Bajya ba Yusufa bajya n'abaraperi urumva rero slam rap ikomese maslam ma poem tu vois rero je niko shaka gusigura uko selon moi mugaye vya hip hop je ntavyo nzi urabaza abantu bagira hip hop ivya hip hop ntitubikwaze moi je suis un rappeur ati mbasi bindi ya man tifyamaze komera hatsindwe zibiri challenge sose ariko challenge gisoka niyo washoye kwandika kuri statue yawe ati barakunda kwishura amarap ariko iyoyo sishobora kwishura FABELOVE urandenze bro ubwo ni wisubiyeko wari umutego wari umutego ushatse kuvuga
wari umutego bisigaye ko jina nifise impamvu yanje yo guposta ijya post ijya ndimba igisoho naciye post ijya post kandi icyo nacaze gushika ko ijya post cyarashitse ko cyarahabuye abantu benshi baje batangura kuvuga Alvin urumva rero abantu benshi ntaye biteze yuko je shobora kwishura urumva jewe no wana je ibintu by'amabifu je sinkunda kubijamwe mugabo abafani banje barabisavye mba oblige kumwishura sino je sinari kumwishura bon sikuvuga ngo sale kumwishura kubera arenze no kubera tunabonye ngo je sishobora kumwishura kubera je shobora kuririmba wewe kubera je shobora kwishura wewe kubera je shobora kuri amaranje muri studio kubera je shobora gufata umwanya wanje ndiko ndiyumvira ivyo no kwishura wewe wampaye kiska amahera wampaye eske nuze nyanyishuje ngenda kwishura ndayisohoye aramahera yo kwinjira mu kigega canje ntari we naro uba rero je shobora guta umwanya ngo ngenda kwishura wewe nimba rero je nagerageje kumwishura ni kubwa abafani banje kugira ngo abafani banje kuko jewe mbayeho kubwa abafani banje kuko bagiye abafani banje ntabafise ni nkuko najewe umuziki wanje no ndawuhagarika rero icyo abafani bagusavye tuzo gwikora ati nakoze ivyo ababosi banje basavye kwa kuri ahandi ati wari umutego ati nabikoze ariko tukiringaho nyene Alvin Smith arasohoye ariko hari ibintu yavuze mu ndirimbo ngo rap yawe ngo ari witwa ngo ravase ngo mama we gubegura kazeze bro iraba just urabona iyo umuntu urabona kwanza ugiye mu jama je yamaye agaciro kanini cyane kandi biraboneka ko ujya mu jama ahari hose ahora yumva indirimbo zanje kandi zikamushinira ko nta kuntu kwicara ahantu hamwe kavuga shaka Alvin kandi agashire mu burya kararapa ujya mu jama twarakoranye indirimbo urabizi ari indirimbo twakoranye none sindakubwire nimba rap yanje yo mutira stress cyangwa ndapanga kazeze buri kisemeye ko turirimbana kandi cyo nosaba nuko Gentil ya ndirimbo yo icisha ngaha arashaka kucisha ngaha ahama kumva ingene twese twavumbuse ama wowe ucugira ngo rucero cimana n'abagabo mwebwe muke muruke Gentil arashaka kurondera indirimbo yitwa telefona wumva imivuduko twese kandi c'est en 2017 wumva imivuduko twese twajanye hama uvuga yuko wewe uvuga ko rap yanjiri yanuze ko yo bitera stress mu ndirimbo mwakoranye wowe nyine urashaka kuyamanota mu ndirimbo mwakoranye na FABELOVE hagati yawe na FABELOVE nindi ari nivyo neza ivyo ni wewe uza kubivuga ni wayumva sivyo none ariko uriyemera urashaka kuyumviriza ndiyemera kuko yaba ntiyemera ubwo ntitwaye kurana indirimbo naca mvuga uyu mujyane twokora indirimbo kuko yonyice bwa ko yaniyemera twarayikoranye nawe narayifeelinga nimba yarayifeelinze bisigura ko yarayikunze yarakunze nivyo naririmbye sivyo ndiyaza sine basigura byinshi abantu buyumviriza amakavuga kumbe yandirimbo mezuko hama bakaca batanga amanota ku bon nabo batotanga amanota mbwa bakaca babona eske iyi rap y'umujama ni kizeze eske aratera stress nkuko yabivuze cyane ko yabantera stress nitwari kuririmbana ni mwari kuririmbana kandi nimba yandirimbye kujya bisigaye ko yashase amhaga yashasancishe mwo kubera ati yuko jiwe nanje novuga ngo nishure hari ikintu byo kongereza muri rap tu vois sino ntihari kushiramo kuko hari abarapere benshi yatasizemo atara barapere benshi atashizemo nimba yansizemo jewe ni kubera yanyumviriye kandi ni kubera abona yuko je ndenze kubwa Alvin Smith gukigwa muri master nukurenga ebana kabisa hajya arabonye yuko je ndenze man orazi ndakubaze shit orazi gufata umwanya iminota n'iminota uri kurandikira umuntu karakandi kitwa kanaka karagiruku mani ni kintu gikomeye cyane umuntu gufata umwanya muri ariko arakwiyumvira wowe ariko nawe wambwera subuhizi wafashe indi minota uramwijura nimba namwishyuye nashase kumwereka yuko jewe ndashobora kukwishura wewe ntibibaze yuko mpoze yuko atacu ko noba ndagutinye cyangwa ko noba nabuze ibyo ndakwishura reka ndakwereke yuko ndabishoboye nicyo natasubiye ati nivyo nashatse kubwereka iyo bintu biriko birasohoka kenshi iyo ama challenge atanguye ku kenshi umenga baba bavyumvikanye eske iyi challenge igomba gusohoka ya master FABELOVE hari kintu yobara kubwiye ko agomba sora indirimbo yakuvuzemwe canke naho wavyumvise mu bandi nanje navyumvise mu bandi kuri abantu tubaguma bandungikira kamoso waje ahantu yantusi Alvin Smith bagutuse wavyumvise bavuga ivyo nibiki nanje cyanjayo kuraba yana ndumva ko ndavuga uyu mujama ko yanyumviri kuko ebana je kweri ahubwo mani kandi yagize ikintu cha bien yagize ikintu cha bien kweri burya yaranyumviriye nawe ucuramwiyumvira gusumba
je sinashatse kumwiyumvira kuko je sinari man je sinari konona man umwanya wanje man ngo ndikunda mwandikira you know man ni kubera abantu ababosi banje babisavye iyo batabisaba jewe kandi je narumviriza je narapostinze nuzenya video yanje live kuri Facebook ndavuga abafani banje bose je shaka kubona abashaka yuko ndamwishura cyangwa sindamwishura ushaka yuko ndamwishura ndike muri commentaire udashaka yuko ndamwishura nabana nagiye gusanga nombre y'abantu bashaka yuko ndamwishura iyo benshi ndavuga reka nkore nkuko babishaka kugira ndabaryohe ukore nkuko bishaka amuryohere abafani ni Alvin Smith aje kuguvuza sanzwe ni Alvin Smith ariko tutari tumuherutse tutari tumwumva muri bibi nako yafashinga aravuga ati ngomba nabereke yuko ivyo ndirimbo atari bisiromano cyangwa ivyo mekirano shase nacyo ivyo biririmba kandi je nari Kirundi raste ko abantu benshi bari batanga kuvuga numwishyure mu Faransa mushe mu bintu twumva esa nagize Kirundi kugira ngo abone yuko jiwe ni Kirundi ndifort nuko tu nabashaka tukukirimba cyane mugabo ndabishoboye kandi ariko bro twumvise na flow ahinduye ukuntu wa mbere yo yuko niyatumye ntiyakwespiye gutravoya cyane urumva umviriza iyo umuntu yagukubitisha inkoni imeze uko nawe wewe mukumwishura ari undi muraperi yamwishuye mugabo wowe ngo yaryamye man muri challenge y'umuntu wabonye kwa Sara nawe muri just flow nyene yashase gukoresha kwa Sara bon urumva challenge y'umuntu asoye challenge usiwe ko bashaka kubona capacity y'abantu wowe nawe ntushaka kujanga aho nta cyuba wanze nta muntu abakene kumva amajambo yawe cyane hayi abantu babakene kumva flow yawe nakujya we yayikoresheje no mpamvu ubona jewe kenshi ndakujya kurapa kundi kuntu mugabo ubu nashase guhindura flow kugira ngo ndamwereke yuko burya jewe nawe ntaragira ibi kugira ngo nta byonzi ndabishoboye gusa tu nta byo mbashaka gukora ntavyo ubushaka gukora Alvin in the house kwakure hani sku Jari chaye kukirimba amajwi menshi asanga indani baguma baririmba hip hop ya kesi bwame kuri microphone abaniga mbaha moral kine soja wabiti ara kwipete ya general ike musi ya mamba pite ishuri mukanu chavu mujine n'urugamba bonyegera nkubwira impamvu kuba bishaguye n'amateka twabitanguye iki kibiti kiri hayi n'abaniga cy'abakangu neza na neza nk'umuniga shase nahura itsumuka cha kama nibuca mbaye ungaga kuko ndigica kuri yigenzi nkabica keshi na keshi mumpinga mutuza heshi bacika mutuza kandi ngici rap yaba niga style z'abakaca ndaryama ntibuca mbayeho nk'agaca nibipinga territoire nimba bibishe casse-toi nimba biryoshe cyangwa bibishe byo hatira imbere écoute je parle écoute cette je rappe je fais de la merde je suis comme un faux sur le beat le tracé ça c'est dans le cerveau pense au bande de cons et tu parles de la merde tu continues à faire tes gamins je kiffe trop le rap parce que rap c'est ma femme je kiffe trop hip hop parce que pop c'est mon mind je mixe vers de 20 claps c'est bien Alvin Smith au coin de pop c'est style ni ni pop le débat pas quoi mon rap gars c'est mal nuit on s'en fout de bitch ni chaye kukirimba amatwi menshi sagidani bakuma baririmba hip hop ya kesi bwami kuri microphone abaniga mbaha morale ni soja wabiti ara kwipete ya general gemutsi ya mamba pite kuri umushonji gucavu ushine n'urugamba bonyekira nkubwira impamvu kuba bitanguye nta mateka twabitanguye iki kibiti kiri hayi n'ababanye cyangwa bafuye neza neza nk'umuniga just now unayitsumuka cha bayo ni guca wigaruka pa shoot gun et un bon homme si dans la tête pas d'aller prendre j'ai l'impression de toucher la lune et ça lèverait les bras clique pas sur mon flow tu vas te casser la voix je rappe je consomme et je paie les impôts je suis pas un con faudrait que je vide ma tête je te fous un coup décalage on te boire on te biberonner ouais si je t'aime comme Chris Brown je t'arrache la gueule comme un piranha ouais je reviens chaque fois comme Rihanna ouais Watu murapa utazi no kwandika utazi n'icarico gisigura umurapere genda pass low nakujya kwaba pro nakujya nyene wama wumva flow ndazi yuko nyanka nasongeza juga pinga wa naja ngondi nkakwere kubuhinga kwati genda gara ahubwo genda hara keshi yaduhuye ndabona sana imikwara ufata nk'umufara ufata no kompara Yo, ngo mfate ngo mufara rufazi no kombara. Yeah. Je sais que je suis pas parfait comme ton mortel, Jean-Pierre et Nego. Je suis frais, même si dans le passé j'ai commis quelques fautes, mais je regrette pas.
Ça m'a rendu plus fort, tu sais quoi? Je suis un frimaire mais pas un traître. Je suis un faux égoïste mais pas bête. Je suis un homme, c'est frère, un cousin. Je peux aussi devenir l'homme de ta vie si tu m'acceptes. Je suis un homme heureux, je peux te rendre reste. Je te ferai oublier tout ce qui t'ont marni ma relève. J'ai de l'amour et l'affection à t'offrir. Non, je te ferai pas souffrir. Surtout plaît, n'écoute pas ce qui me traite de Casanova. 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 Yeah. L'amour est partout et moi je l'ai trouvé dans tes yeux. Ton amour est surtout ce que j'ai de mien. Je ne peux pas le ciel, mais j'ai la ripé pour toi bébé, j'ai une fusée. Faut pas refuser, faut juste t'accepter. Ton bonheur n'est pas loin de toi car ton bonheur c'est moi. Et crois-moi, quand t'acceptes d'être avec moi, t'amènes chez ma maman. Elle nous bénira tout de suite. S'il te plaît, n'écoute pas ce qui traite de Casanova. Turashobora kugura umurongo maze twakira abanywanyi. Muraje kurambala. Allo. Ati kurambala. Muri bande butwakwe muri he? Niwe gitega Mwiriwe muri bande butwakwe muri he? Kadogo comedy mukamenge. Kadogo comedy ndamukiriza Alvin Smith. La vache originale. Ya, l'homme qui trace la mer sans bateau. Bite. Salama wewe. Neza. Ewa, jana gwe kwenda kwemera mutawa. Ya, merci beaucoup poto. Ndagushimiye cyane ukuntu washiye kubiza abafans bawe. Ya man. FABELOVE utaza kumwishe yozo hava kugaye. Ya. Hano n'abandi. Kandi mu bisanzwe FABELOVE reka tunamushimiye cyane uko ana yagize kuwa cyiza kandi namwe mugerageze mukikorereko. Ko mabona ko menga hip hop ari mu Burundi ntabwo yari itaweho cyane. Mugabo nkuko wewe umwishuye ba stage wise bamwishuye na bface bagerageze bajya bose ari byagerageze bamwishuye. Ya for real. Kujya murabe rapo yanyu mugerageze muyiduze ko abona ari mu gihugu cyacu niyo yikuyitaho cyane. Bana kumenga hip hop niyo habaye biteramo ntabari byo hip hop tukunze kubona. Rero nkuko mushoboye mugerageze muyidugize hebwe nyene umuntu agerageze kuzana challenge mugiye karugwanko abanka ahubwo agomba kuduza rap yanyu jyana namwe mugiye. Birigiro gatarabaje terabakitaro ruburanjara cyubiri burari bunyanyi ku murongo de korobalo. Allo. Ate korobalo. Allo. Ya mahoro muri bande butokwe muri he? Fertina mu buyenzi ndamukiriza Alvin Smith. Yaga. Umeze gute bana? Safi bite na ulameze neza. Nana shirana. Ya kabisa nanje ndakweri urumva ko no musi turi ku. Ndirimbo nibaze yuko nabona reka atumbereza yuko ubutumwa bwamushikire. Bon indirimbo ntirasohoka mugabo ndazi tumukanya ndaza kuyiposta muraza kuyibona ha ndazi ubutumwa wewe ndazi warizieux ahaye hose arindiriye yuko gusa ndayiposta cyaje kuraba. Wana itera imbere mari gwazaje. Ya merci beaucoup merci vraiment. Agomba mvuge. Nabutati nibahuriya mwibarabara azova muta amuhamagara Petit Tome naona yuko azova haba mwingorana. Ngorane nimwe none ingorane baye tuzomenya ingene twitatura muri iyo mwanya. Alvin Smith nike kirubona ko cyari gikere tuvaga tavuze mu futuro papa. Bon, jewe ndabona umengo byinshi cyari bikenewe twabivuze ngaha byinshi twabiyaze. Je naze ko ari ivyo jewe ndibaza nta kabaya. Indirimbo ari ku munsi wa gatanu. Ndimo ni ku munsi wa gatanu kabisa izo ifise to amasanamu nyene ya. Izo sokana na clip. Ya kuko je nabonye sinari kuposta tu audio sinabikunda cyane yanje je nshobora kuja ko audio yonyene. Nezo gukora video ko bimeze kose mugabo nkayikora tu. Video tuvuba tuyitege. Ya c'est vendredi nyene. Tugushimire cyane. Akaja ko gasirgarugi. Gael je kabisa. Ya bon we abaje ajakaja mukamwe novuga. About je tu video twanye tunara tubona kuri YouTube kumwe n'abanegeri nkaza mbona to abaraperi bari ngaha mu post tu video nkavuga naje ko nda prefer umunsi umwe zo kwinjira boro. Nzokorane n'uyu munegeri ikiganiro man. None rawe Imana yabikoze kandi jewe ndishimye cyane kuba twashoboye guhurira ngaha. Kandi ndishimye cyane kuba nashoboye gukorana nawe. Kuko ndazi ibyifuzo byanje kubya kuntu naguma njya kuraba abandi uposta muri YouTube muri kiganiro cyawe ejo nzojya kwiraba jewe jenye. Ya urumva ni ikintu gikomeye cyane kandi ikintu cyo gushimira. Big up Sara bro ndakubwira ati ubandanye dusora indirimbo zisumba za Petit Tome n'izindi. Ya ndafise ibikorwa byinshi biri imbere kandi ndazi bazoyibona. Iyi Petit Tome yinjiyemo tu mugabo sikuvuga ngo ni indirimbo nayipanze yuko nzo kuririmba ya. Urumva yinjiye mu yandi ma projet. Mugabo urumva hariyo izindi projet deja namaze gukora. Tugushimire sana man. Thank you so much. Ibihe vyiza Sinovanga nashimiye Gentil Brown Sinovanga nashimiye Director the one yari kuri kamera ya mbere.